Subugira kandi n'abahikaze ridasanzwe mu kiganiro Monday Superstars y'amakuru y'aba superstar nibikire biko biravugwa hirya nino urazi neza ko ari Indundi TV amwe na Dijo ngo nigiki catumye ngo duhumuriza Satubi yuko ngo ubu ntituri twenyene ariko kandi aha nihe gukwiza imiliyoni 4 hari isano bifitaniye nuko ari Satubi yayivuze hariya mu gihugu ca Tanzania. Amakuru menshi nivyo twabatohoreje ni mukanya mu kiganiro cacu Monday Superstars. Yes, welcome again. Murabona neza yuko ariko akundi nyene namakuru nzi neza yuko abantu muba mufise ama smartphone muba mwamaze kuba muyakurikirana mugabo tukaje tugaruka ngaha tukagira ico tuyavuze ko bivanye n'ukuntu wagiye urumva umwe wese bivanye n'ukuntu we atahura. Yes, ni Satubi yafashe urugendo benshi turabona ati hari quelque part ahantu haka nuko vyatanguye hama mu nyuma turamubona ari mu gihugu ca Tanzania ubona neza ko yari yakiriwe no mugwiza tunga haja ngo ni Golden Chief alikuwa anatufanya hata Warundi tuweze kumsema kwa sababu gani alifanya kitu ambacho sio wote tukukua tunategemea. Satubi kwa kigwa rero muri ico gihugu wamwatiwe oya huyu mutipu kuna ariko araza ari ibintu vy'amafilmason niyo bayinjiyemwo kubera iki guhura n'umubosi je nibaza yuko nk'ikibazo twese dufise je na wewe ni hamwe twohura na Satubi tumubaza ati mbega kugira wewe utangura ama connection na ujya mujama tuzi yuko ifaranga ari gutya nubwo mu gihugu cyabo ubona ati nawe nyene bavuga ati sha ukuntu umujama ronke ino faranga oya mugabo barasigura ati ngo nuko nyene umvise ko ndakwinjiza nkaguha amafaranga uraza ngo Satubi nawe ngo yoba yinjiye mugabo afise ubwoba kuko uravye ku mapaje yiwe bamaze guhura yarakoranye nawe ikiganiro tugorore abantu bose mu Burundi ko bavuga ko ndi filmason gweske umuntu wese abaye mugenzi wawe aca aba filmason nyishu ni yindi nyene ngo nta bintu vyo kugaragaza wewe wemera uremera mu majambo rero Satubi amaze kuba yandika arahamagara abarundi ati vy'ukuri ngo njo tufanye muziki wetu ngo kwa sasa hatuko peke yetu ako rero yavuze ati ngo hatuko peke yetu arishimikiziye yuko ujya mujama agiraze mu Burundi nyene abishiremwo bikunde canke ari ikindi kintu nyene yishimikiza ashobora kutubwira vyose rero nibibazo twaguma turiko turibaza mugabo nakakanya turiko turavugana Satubi abarizwa mu gihugu c'u Burundi mu gihe reka nzenda kubwire mu gihe yarakenewe ku munsi wa gatandatu kubera iki yarakenewe ku munsi wa gatandatu mu Burundi mugabo acaboneka ku munsi w'Imana reka nze navyo nyene ndabigusigurire ni Monday Superstars. Yes, nuko nababwiye neza ko tugaruka kandi kwa Satubi muri ino ndwi yaratwise amakuru yiwe ni waguma ari gutya aranemeza mugabo kandi tunamushimira cyane abona neza yuko ashitse mu gihugu ca Tanzania yagarutse cyane mu gushaka kugaragaza kwanza ko ari umurundi no kwerekana gusa ni gute abarundi bobo ivyabo bidashobora kugera kure abona ko yabajijwe amazina yamwe mu baririmbyi bo ngaha iwacu nk'akarorero ngaha Natasha urumva bamubajije Natasha yaravuze neza yuko ari umwe mu baririmbyi bakora ibishoboka vyose kugira uno munsi umuziki w'u Burundi ushoboye kugera kure nawe nyene agakoresha ubushobozi bwiwe afise nubwo usanga biba bigoye na cyane usanga n'igihugu gutyo na gutya biba bigoye kuja muri competition n'ibindi bihugu mugabo ugasanga umwe yagwanye abona ko Satubi yahagarutse kuri ivyo ariko kandi kuvyerekeranye n'indirimbo abona ko atashatse ko havuzwa iziwe gusa ngoma ngo buja piano nubwo nyene uwo mudiho ngo niwo wamutwaye hariya kugira agwanire n'abarundi bumve yuko hariya dufise buja piano yaciye asaba ahanihe yakiriku ubona neza yuko nubu iriko iraduga 4 miliyoni 4 uziko ubwa mbere miliyoni umwe wonyene yasanga ari amezi imyaka mugabo ubu miliyoni 4 none ko bagiye barabitahura
bigakura bikagera kure ibikorwa ni vyiza haba habuze gusa yuko bitahurwa vyumvikana. Yes, ni ngaho nyene ubona ko amaze kwerekana yuko urwo rukundo ku barundi abantu bose ashaka ko bashobora kugera kure n'ababi ya Rino Jino nyene ashaka kuyivuga abona ko afise ya nyota yuko Burundi bushaka kugera kure. Yatubwiye rero yuko mu majambo yashoye kwandika ati tufanye mziki wetu na kwa sasa hatuko peke yetu. Uwo muntu rero yatubwiye iko peke yetu ni kubera wa muchifu hariya wa muchifu aheruka kuraba muri Tanzania ni wabona yuko aje kudufasha umuziki tushira imbere nkuko nyene nawe nyene yaguma ariko arabivuga yuko aje gufasha abarundi. Nico cyonyene Satubi yishimikije canke hariho ibindi bintu yaza azanye kuko ariyo na caption yanditse avuga ati ikibidi takuja na mchongo wote program yote nzima. Ni Satubi rero muri aka kanya turashobora kuronka amahirwe yo kuhura nawe nizeye ko twatugifise ibibazo vyinshi byo gushobora kwishura. Ubona neza ko hariho nibikorwa vyinshi yagiye akorera hajya kuba bossi bari bazanye Chino. Tunashimira cyane n'ababosi babandanya bakora byifatamwo neza. Ubona neza uko ababosi bimukiye hariya muri Noro ngo si kibanza bigikontwa ahubwo ni vyahakorewe. Chino rero ngo vyari vyitezwe yuko kwa kundi Satubi yatweretse yuko afise indirimbo yiwe avyitezwe yuko ategeza kuboneka nawe kuri stage mugabo ngo ni vyakunze kubera igikorwa yarimwo ku munsi wa gatandatu yariko ararangiza video yiwe kugira acaza ku munsi w'Imana nkuko yashiye guhamagara abakunzi biwe ngo saa 2 nzoba ngeze Bujumbura nabo baciye baza kwa kundi. Urabona ko ari umwami bakundwa kandi yashowe no gushigikirwa. Eske nigikazanye vya bindi yatubwiye ati mchongo mzima takuja na program. Twizere yuko agiye kuduha vyose ku rutondo kuno bimeze. Nigiki kigiye guhinduka ku muziki wa Satubi nyuma yo guhura na Chief Gada. Tuba turi nganyene muri Monday Superstar dushobore kubigushikiriza tugenda kumushigikira ziko asanzwe ari muri Afrima Award nawe nyene ashaka gutahukana kano gashimwe. Ni Satubi wewe ikinumva yuko ushaka kumubwira ikintu ushumva yuko ushaka kumusaba sigira ngaho muri commentaire. Hama tugumane ni Adijo hamwe na Indundi TV. I'm back again. Yes, urumva ko twafashe akanya kanini turiko turavuga kwa Satubi no kugenda kubushigikira wa mupapa rero ariko ndivugisha ngo ni good life. N'umuntu nyene ubuzima bwiwe yagiye aburonka abatanzania bose bakavuga ati none bimeze gute kube ngo amahera je ningoga ora inzuzi we ramura Satubi yafashe n'amafoto ari mu rupangu rwiwe uko biri kose abona ko ari umuntu nyene ateye imbere afise ibintu nyene ngo ari kinoje gufasha rero mu muziki w'u Burundi. Yes, aha turiko turavugana nyene n'abaririmbyi bacu ubona ko ubu ibintu byo kugenda gutya kuduserukira biryoshe cyane. Ni ku ruhande ga Mr Champagne ubona ko nawe nyene yashiye kugendera igihugu ca Tanzania hajya ngo mu byamutegije Champagne kugira gutya tambrema. Ni mugiye Satubi yashitse ku kibuga c'indege baramubaza none ko bari kumwe na Chief Love mugabo na God Love mwari kumwe mugabo utigeze ubonana na Mr Champagne kandi yari hajya ngo attention arabushaka amakuru muce mu madika ko Champagne ngo ya ico kibazo sitikode ariko barago ma content bavyita ma content none bubundi bo bashaka bahure ubu bose yagiye mu kazi kiwe hariya muri Tanzania bose n'abarundi ifo ko batwereka abandi bantu bahuye nabo none wayi badahurira ngabo Burundi bagenda hariya guhurira. C'est comme ça urumva neza ko ibintu bya entertainment nta nduru nta nubwo biba bikenewemwo umva ko bari vibe ambiance uko biri kose ushobora kwita mu mutego wenyene canke ukikura ayo mugabo nyene umuntu abazi ivyo yakoze abazi ivyo yakoze. Yes, ni Satubi ubona ko
uko biri kose nimba ariko arabikora gutya akabigira gutya ahora ko uretse Mr Champagne tukubwiye na Kiriku mu gihugu cy'u Rwanda hariya Big Fizzo ahora ko Canada aracariyo ijya tuba mugabo irabaye ndende abona ko ubuho hariko raronka n'ayandi madili yo ku ruhande nituzi yuko tuwa yiwe yabaye buyihagarike bimeze gute igenekezo rya 2022 ukwezi kwa 11 ngaho nyene azoba ari mu giteramo ngaho Ottawa ubona ko ibiteramo bibandanya agiye gusubira inyuma ryari bimeze gute ora ko muri kino gihe ibintu bimeze gute ku baririmbyi ibintu byo gusohoka nyene baragenda basohoka kandi ibikorwa bakatuzanira ibikorwa bimeze neza kandi nyene tuvuga ati bishobore kugera kure tubishoboze ingene bishobora kugera kure ubundi ni vyiza ubundi bikorwa ni vyiza reka ndakubwire Kigingi na Kidumu ivyo bakoreye kandi i Burayi Yes, aha ni mu gihe muzi neza yuko Kidumu yaramaze igihe ari ngaho Bruxelles ariko arateramisha abakunzi biwe mugabo baciye basuba kandi guhurira mu giteramo igerekezo rya 11 barahurira mu giteramo hamwe na Kigingi aho Liege igiteramo rero cyatangiye kuvugisha abantu benshi ati Kidumu araboneka umengo nawe nyene aratwenza ugerageje kuraba ama video abandi ariko arashira ku mbuga ziwe ariko kandi ugerageje kuraba Kigingi wewe niko kazi kazoba kamutwaye hajya bizogenda guterera abantu bazoryoherwa umunezero ushobore kubarenga hama kandi uziko ngo nabarundi aba Kidumu Kibido biraryoshe rero urako muri kino gihe abategura ibiteramo abarundi bari mu mahanga baba bakeneye umunezero bahawe n'abarundi babo nibuca rero zo turabona umuntu wese agenda ibiteramo bikagenda neza kesi yo kuvuga yuko uyu yujuje canka tujuje urabona ko kwa Kidumu hoho na Kigingi urabona ko amasare abayuzuye haba hameze neza abarundi barasidukana niyonka bakagenda kubashigikira byose byari bimeze neza ariko kandi nawe wenyene zuragira agatege ukagenda ubwira ati ibintu twabonye ko bimeze neza tubishigikire hama bishobore no kugera kure mukanya Natasha wewe yakoze ibiki Yes, nuko sagaseseshwa rumuri murabona neza yuko muri kino gihe Natasha asigaye ari Burayi cyane niho hari abana bagiye guhereza amashure yabo hariya abona ko kenshi abari hari mugabo iyo ashaka gusohora igikorwa imisi yose ategerezwa kuza muri Afrika programme rero imeze gutya kuva muri management yiwe baravuga neza yuko vuba ashobora kubarizwa mu gihugu cy'u Burundi hama bagaheza bagafata rutemikirere kwa kundi nyene muri East Africa kwa kundi nyene bama bariko baragenda umva ko bashaka kugenda Tanzania canke bakagenda Uganda canke bakagenda muri Kenya mugabo nyene tukaguma turiko turitega ico gikorwa bimeze gute ngo ashobora rero umwanya n'umwanya mukabona rutemikire canke mukabona Natasha abarizwa ngaha ngo bazoba baje kugira bace bafata rutemikire bagende muri East Africa bazana igikorwa kizomara umwaka w'2025 ikibazo ufise wewe kwa Natasha ni cahe jewe ikibazo mfise ni la bossy party munyuma yarahindutse iraba la concert mugabo uyu mwaka ntiyashoboye kuba byo bafitanye isano nuko kuno aguma agenda agaruka reka nibaze ko ari mwe munyishura mugabo akaba yakurikirana ikiganiro ashaka guca atwishura yes mugabo ngo indirimbo irangiza umwaka wa 2025 niyo bagiye gukora inyuma yuko ya masezerano yemeye kuyasinya muri Avo Music bagiye kuza barakorana uzineza ko ari platform isanzwe itegura ibiteramo bikomeye kandi idandaza cyane umuziki ukagera kure n'intambwe idasanzwe rero kwa Natasha ubona neza nimba nayo masezerano
amasezerano bashobora kuyatangura ngo bikazodemara rero igeneke nako bikazodemara mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 hagiye kuba impinduki yahe nimoje mwanda babwira aba boss mwega ni mugume ngaho gusa ni mugume ngaho impindukira kiraza mu muziki w'u Burundi aba boss bariko baratahura impano z'abarundi ibintu byose bigashobora kugenda neza uko urabona ko ingendo gusohoka gukorera hanze kugira gutya ntibikiri kandi inguvu ni Monday Superstars. Yes, neza nari nababwiye ati je ibintu vya Fizo ari ukuntu biko biranyobera ukuntu dashobora kumenya ati tuwa yubu aza yayihagarikije canke bimeze gute abona ko mugabo ariko aratumirwa ahantu handi gala muri gala gala ubuntu nivyo bamutumiyemo rero azobonekamwo ntituramenya neza agiye kucataha asubire muri Butaliyano ahari umuryango wiwe canke agiye kubanda ariko arakora ibikorwa hajya byose rero abari ngaha nyene muri Monday Superstars kugira byose duheze tubibashikirize n'aba superstar nta bintu byo kuduhunga nimba ari aba superstar ni nayo mpamvu twaba turi ngaha na wewe ufise commentaire yawe biva n'ukuntu vyibaza hama tugaheza tukabashigikira mugabo ubikore mu kugira gute mu kubashigikira ibikorwa byabo bishobore kugera kure bamaze kuba badutangariza mugabo kajya kantu ko kuvuga ati ngo bahamagaye ngo Munyagitega ngo bagahamagara ngo Munyakayanza ngo bagahamagara Munyengozi umva ni intara izi zitatu zigomba zihurire mu ndirimbo imwe ngo ni deep tuzoca tuyibona ryari bimeze gute ndashobora no guheza ikigano ugasanga yamaze kuza jewe mba nakubwiye ati genda ubashigikire indirimbo rero igiye guhuriramwo ni Birimani Boy babasore nyene bagumye nyene ari Double J hamwe na Kiriku hama urabona neza yuko Linoji nawe aciye yinjiramo wakayanza iyo ndirimbo ngo igiye guca isohoka rero bizoba bimeze gute ariko kandi ni na Bface ngo umufana remix de igiye guhuriramwo bande none izo bimeze gute iyo mufana remix de ndakwibutsa yuko umufana atangiye kuyikora ari wenyene bugira kabiri arasubira arayikora n'amafeaturing n'abarapere warako ba Double J yabagize bararapa bagira basatubi bararapa bashani Queen bararapa none Deuxième yagiye guhuriramwo bande reka iyo nkuru nyene abanje ngarukirako ndagushimira wowe wamuri kumwe natwe ni Monday Superstars reka tuze dusubire kandi mu ndwi iza ni Monday Superstars Adijo hamwe na Indundi TV ciao ciao